Ku izina banyita Magaranamazi Hassan, bavuka mu ntara y'Ibitoki mu Rugombo, ahantu bita Imparambo 1. Navutse 1985, hama nkaba ndi umukinnyi w'amareresi, nkaba nandika, nkategura amafilme, nkayakina, nkarealiza, hama nkagira na montage, nkaba ndi umuririmbyi kandi. Filime maze gukina ni filime zishika kuri 7. Yego hakaba hariho ubwambere twatanguye ku mafilime y'igifaransa, iyo filime yitwa La Belle Salha, iyo filime yitwa Les Illusions, iyo filime yitwa Mugisha burya siyo ya mbere twatanguriye kuko Mugisha ni filime igira gatatu. Nyuma ya Mugisha hakaba hariho Urihe, nyuma ya Urihe hariho Biri ku nzira, nyuma ya Biri ku nzira hariho Murekatete, nyuma ya Murekatete hariho na My Paradise. Ni filime zishika 7 abatari 8 ntibagiye. Hakaba n'iyindi filime twakinanye n'Abanyarwanda yitwa Inkomoko y'Umuruho, yari group yitwa Happiness Group. N'iyindi filime kandi twakinanye n'Abanyarwanda kandi ba Kanyombya. Ego nkuko ndabwira abanywanyi badukurikirana, tuko turabategura amafilme meza cyane ko wihweje tumaze kugira ikiringo kirekire tudasohoye amafilme, mugabo tuko turategura amafilme meza y'inkoramutima kugira ngo tuzushike kunyota abanywanyi bacu, kuko benshi cyane bamubaza kubera iki Mugisha atagisora, kubera iki ibi cyangwa ibiriya. Mugabo nagenda bahumurize abanywanyi bacu, turi ku kivi, twagarutse ku kivi. Nibitegure rero kwakira amafilme yacu atandukanye, ibikorwa byacu bitandukanye. Si amafilme gusa, hariho n'ibindi biganiro byojisha kuri channel yacu muzokurikirana. Ico kiganiro kigo kirategurwa n'abahinyanyuzi babizobereyemo kugira ngo kizoze kirabashikira aho muri hose. Planification ngo nabivuze, programme zirahari ni nyinshi cyane. Wihweje nk'ubwa mbere twagira turi mu mishira hamwe, ubu turi muri Mugisha Movie Company. Abakozi babo bipanze neza cyane, mu wese afite igikorwa ciwe, niyo mpamvu mubona ubu uravye nka Mugisha apparence yiwe yarahindutse, si nka wundi wa kera. Kuko kera Mugisha yakora ibikorwa nka byose ari umutwe umwe yarapanga, agakina, akarealiza, akaja akarondera ama sponsor, akagira za montage, ku buryo na po yiwe yari yarahindutse. Niyo kuri no mumahoro urabona yuko bivanye na management dufise, hariho aba project director, hariho abajejwe marketing, hariho aba designer, hariho aba editor. No kuvuga yuko burya buzije nakora ndi umutwe umwe, ubu ufise ababukora. Niyo mpamvu rero ndongera akaje ko kubaremesha abanywanyi bacu yuko ndiko ndabategura ibintu byiza bizoba biryoshe, bifise akanovera kadasanzwe kuruta bijya bari bamaze kubona. Rero bitegure neza, ndongera nakaje kandi ko gutera kamo abo bose bako baradukurikirana, abo bose abanywanyi bacu iyo bava bakagera. Iki ni gihe rero cyo kudufata mu mugongo, iki ni gihe cyo kudushigikira kugira ngo tubana dusura izindi filme n'izindi kugira ngo duteze imbere imico kama y'abarundi. Kuko nimba hari ikintu cyatumye tudebukirwa hakiri kare nuko twabuze abantu badusutena, twabuze ama sponsor, twabuze abantu badufata mu mugongo. Rero natiraka mu Barundi bose iyo bava bakagera, abayiko baradukurikirana kuri channel yacu no kuri bikubita gashi bikebuke, dukundi ibyacu dufatane mu nda kugira ngo duteze imbere umwuga wa sinema mu Burundi. Nkuko jebi uvuze ngo ibintu nise no kumengo sinzi,
ibintu nisiga je nisiga amavuta asanzwe nk'abandi ego amavuta vaseline nisiga gusa ari abantu biyumvira kumbere ngo nuko mugisha inzobe abanyeshyi biki icyambere nuko mfise umudamu vraiment byifatamwe neza cyane ku buryo ntezo guhinduka nyine cyo ni cyambere hamisha kabiri naco bivaye nuko ubu hari itandukaniro rinini rwose na kera nkuko nabivuze kera muzi rwose ari ku mutwe w'iwanje byose nigera nabikora ndahangayikana nari kuzuba cyane rwose umva ndi kuzuba ndiko ndiruka basoke po iwanje yari tangiye guhinduka kubera ubuzima bubi narindimwe rero kuri uwo moment ndashimira Imana naho ntari mutunza hambaye cyane mugabo duke mfise ndashimira Imana cyane kandi bivaye nuko maze kuronka abantu bamfasha management yanje ihagaze neza cyane nkuko nabivuze hari aba designer hari aba editor hari aba cameraman hariho ngo baratandukanye buryo je ndonka umwanya ukwiye okuruhuka umwanya ukwiye wo gupanga ibyo wanje umwanya ukwiye kuba ndi aleze ntange kayuko po wanje ikisubira yandi donatira kayo bien sûr arafise role ihambaye cyane ikomeye cyane hani radio niba afise ubuzima bwa mugisha mu company yo gufise umuntu yiwe kuko we ni nka project director umugisha mu company umva rero ibikorwa byinshi cyane bica mu minwe yiwe niwe ajejwe gusesangura ibyo tukiye gukora n'ibyo tudakiye gukora urumva niba akiye gusesangura kuraba imbere ya kamera igifashe neza cyane cyane nka mugisha ameze bien abyambaye neza bari concorde c'est quoi umva nka byinshi niwe abijejwe muri mugisha mu company rero niyo mpamvu nakubwiye yuko burya bategerezwa kubona ibintu byinshi bizogera birahindagurika kuri mugisha. Bon ubu ni nk'abantu bashika batandatu yego bakebeza kuko bavuga ngo utunyegeri twinshi tugira gute utunyegeri twinshi tw'ibintu twimba kandi ngo abahigi benshi bayovyimbwa bakebeza bike byiza rero burya bikorera itangaza ku isi rero mfise bake bamaze gusinya contrat yego ni mu nabwiye ni mwitegura ibikorwa bihambaye cyane. Ego nko namanda bivuga abarundi bose abarundi gusedaye abantu bumva ururimi ndiko ndavuga baba abarundi baba abanyarwanda baba abakongomani baba Tanzania abo bose babona yuko babona ibikorwa byacu ko turakora yuko ari ibikorwa byiza nukuri turabasaba yuko bodufata mugongo cyane cyane bokurikirana ibikorwa tuko turakora ngaha kuri channel yacu baze babwirane ati mugisha noneho ari ku kivi yatayasubira kandi gusubira ku kivi ariko dutegura ibintu byiza cyane kuko nkuko namanda bivuga burya turi mu ntambara y'ibintu byiza na bibi rero wihweje muri ibi tugeze mu ibihe by'umuhero aho usanga abantu ngomeye ngo amadayimoni yamaze kuba menshi cyane mu bantu ibikorwa biko biraja kuri YouTube byinshi ibikorwa usanga bitesha agaciro izina muntu bitesha agaciro umwana wo mu Burundi bitesha agaciro abantu ubunyafrika rero kugira ngo tugabanye les dégâts culturels nuko natwebwe du produire amafilme y'imico amafilme umuntu ushobora kuraba uri kumwe na famille yawe papa mama abayomba tuturo mukaraba filme mutekanye muti muri munda akaneza filme umuntu usanga ukorara ufite telecommande mu minwe hagize se nimbwa ukacubwira gute usimbye no tudukina amafilme abantu bose abari madini yose abafise nivo zose baba abize abatize batahura kandi bakoyamo ikigwa gihambaye cyane rero ndabateye kamo abo bose bakurikirana ibikorwa byacu n'abatarabibona kumbure babwira abandi baze badufate mu mugongo badushigikire badusutene kugira ngo tubandanye tubasorera amafilme meza aryoshe cyane.
yego natwe nyene ni byerekeye indirimbo tubandanya dusohora bazobona nyinshi nshasha tuko turabategurira kuko burya indirimbo ni kimwe mu bintu bitanga ikigwa, ni kimwe mu bintu bihurumbirwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu naho nyene nituzubana naho nyene tuko turabategura ibintu byiza, indirimbo ziryohera ugutwi, indirimbo zirimo inyigisho zitandukanye, indirimbo zituma umuntu yisubira ko yikibura ko ahindura ingendo atari zazini nyene. Namwe murabizi yuko burya turi mu isi y'umuhero uravye uriko biraba hirya no hino nukuri nakamaramaza ni ibintu biteye isoni cyane. Niyo mpamvu naho ngene nitwicaye igikorwa turacyakibandanya kandi muzogenda mubona indirimbo turazisohora muzamura zibona kuri channel nyine. Hama ikindi naco burya nashaka cyane nk'abariko barakurikirana ibikorwa byacu kuri channel yacu, ari abantu usanga kumbure bafise bobo novuga yuko sishobora kuvuga ko ari ubwene gihugu cyane oya cyangwa patriotisme no. Hari abantu usanga babonye nka filme twakinye mu Giswahili bacha basanga nko ngo baradebukiwe bagacha bavuga amajambo aya cyangwa ariya nko ngo tuko turasuzugura ururimi rw'ikirundi ukina mu Giswahili. Ico kintu no kuri nashaka ndababwire yuko bariko baragitahura ukutariko, kuko icambere nuko Igiswahili ni imwe mu ndimi zikoreshwa n'abantu benshi cyane kuri iyi si. Bavuga bacha mugani mu kirundi ngo ntawe uvuga ururimi rumwe nk'inka, ntawe uvuga ururimi rumwe nk'inka. Rero ntibagire yuko turi muri East African Community, ururimi ruduhuza twese mu Giswahili. Niyo mpamvu hashize turasura amafilme y'Igiswahili, turabasabye namwe bwe nyine mutumva Igiswahili kumbure naho utagikunda mugabo muze murashigikira uko nyene murindire filme z'ikirundi zashika tuzoze basura namwe bwe nyene mutawe ibyo tuko turavuga, kuko dufise abanywanyi benshi cyane badatahura ikirundi cyacu. Birasigura yuko rero tukinye mu Giswahili yuko tuba dusuzuge cya kirundi cyacu abanamba, kuko ikirundi tuzokibandanya kuko nigo rurimi rwatwibaruze. Dutegerezwa kubandanya amafilme yacu mu Kirundi, ariko tutibage nabo nyene abo bandi banywanyi nitubakumire batahura ibyo kutubyo turimo, batahura message zacu tuzinyo mpamvu zo turabakinira no mu Giswahili. Rero turabasaba rero abanywanyi bacu bariko baradukurikirana kuri baze baratwihanganira abanye filme y'Igiswahili bamenye yuko dufise abantu benshi edere kwanza baze barabyishimira kuko kubuzi ururimi rw'abandi burya ni kintu gihambaye cyane, kuko gizotuma rwa wende abantu abani bandi ati n'abarundi, kuko twavuze muri rwa rurimi rwabo bazaba barenterese kugira ngo barabe bakurikirane ibyo tuko turakina, bazobona ko abarundi nabo nyine bafise amatara nabo nyine bashoboye. Rero ico kintu nikize gituma kumbure abandi mutanga kuvuga amakomantere atari meza yuko tubadusuzuye ikirundi habanamba. Hama nabo nyine bandi kumbure batazi ikirundi nabo nyine baze baratwihanganira dukinyiza mu Kirundi, niko bimeze turabarundi nishobora kwibagira ururimi rwacu, nuko muze baradustetera icyo dushizeho cyose niba mura kuko umunywanyi w'ukuri umunywanyi akunda umusari wiwe akunda byose, ndagukunda nakwamira umwana. Murakoze cyane. Hama nkamane yakamo cyane aho bose bumva bakurikirana ibikorwa byacu yuko désormais abahora bambwira ati mugisha none filme zawe zuzikura hehe tuzikeneye tuzikura hehe cyane nk'abantu bari hanze za Amerika, za Asia, za Australia, muri Europe, za hehe benshi barakunda kunterefona bambwira bati none mugisha izo filme zawe tuzironka gute twozironka gute ati muri DHL turingiye kuri DHL ugasanga ariko batakaza amahera yabo menshi cyane. Rero nibatekane channel yacu rero iri kubwabo, andika izina gusa Mugisha Hassan, andika Mugisha Hassan muri YouTube uzoca ubona ibikorwa byacu byose tuko turakora kandi uzokurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi. Hama abakeneye rero guterera ibyumviro cyane uburyo ko cyane dukeneye uburyo s'il vous plaît, kuko byumviye birahari ni byinshi ababiturira yego turashima mugapullo mo dukeneye ko abaduterera cyane baduterera uburyo kugira ngo dusohore. Rero andika ukeneye guterera uburyo bwawe, inimero zo turonka ko ni 75 423 085 cyane ugatangura na
Kode y'u Burundi ni plus 257 75 423 085 75 majana na 23 ubusa 85. Aho muzamuronse directement muri Mugisha Movie Company, uzovugana nabo abazokubwira ibikenewe, bazokubwira aho tugejeje ibikorwa kugira ngo dufashanye guteza imbere imico kama y'igihugu cyacu. Murakoze cyane.